mbega abo baririmbyi bobo ibintu vyabo babidandaza gute? Muziki w'u Burundi kuvuga ko ati amafaranga arimwo nibaza ko kuri benshi harimwo no kwihenda bikomeye. Big Fizzo inyuma ya Bantu Boy Entertainment Label haje kandi restaurant yitwa Ijya Contra bayisinye n'amafaranga bamuha. Ayo mafaranga bamuha bituma umuririmbyi ashobora kwibeshaho. Ariko kandi ndabibutsa abantu muri Canada, Edmonton, Kigingi, bantu b'Imana, Kigingi imbavu mwegeranye, mwegere turabizi murarushe. Yes, hello ladies and gentlemen, ndagushimira cyane wakoze subscribe, ndagushimira cyane ubana na ku munsi kuyundi, ndagushimira cyane ukomeze gushigikira ibikorwa bya Fulgence Mika. Ndakuramutse, ndakwipfuriza kugira ibihe byiza aho usoherereye. Nimba utameze neza wizere Imana iri kumwe nawe umunsi kuyundi, kuko niyo ituronsa byinshi dufise canke bike dufise, niyo ikomeza kubana natwe. Nawe rero nimba bitameze neza, twizere Imana umwanya n'umwanya nawe ushobora kubikora ikakugirira neza. Nuko ntabarambiye rero ladies and gentlemen, ndagarutse kugira ngo ndabayagishe nongere ndabashikirize nuko mbona ibintu muri rusange hirya no hino. Ni Big Fizzo ngiye guhera ko. Big Fizzo yaraye yuguruye restaurant yiwe nshasha. Big Fizzo yaraye yuguruye restaurant yiwe nshasha. Satbi nawe murabizi arafise agence igurisha amatike y'indege. So gusa murabizi abaririmbyi benshi barafise ibintu bakora, ari bafise ama studio, ari bafise ama shop adandaza impuzu, ari bafise ububare, ari bafise ama restaurant kandi n'abandi. Ariko Big Fizzo inyuma ya Bantu Boy Entertainment Label haje kandi restaurant yitwa O'Clock Restaurant. Nuko imfungurwa zirahari, ariko sindibuze gutira kukuba yuguruye restaurant, ahubwo ngiye kuvuga cyane kuko benshi bakunze kuvuga ko umuziki w'u Burundi ata amafaranga arimwo. Umuziki w'u Burundi kuvuga ko ata amafaranga arimwo nibaza ko kuri benshi harimwo no kwihenda bikomeye. Uko nta kuntu mwera ngo nta mafaranga arimwo, naka tubona afise umuduga, naka tubona abahantu heza, naka tubone yaguze ivyuma byo muri studio. Burya ivyuma byo muri studio bantu b'Imana birazimba. Noneho murabizi n'ama telefone yonyene murabizi ubu ya telefone guru nka telefone nziza ikoresha ibintu ishoboye ibintu usange uwa mahera menshi cyane. Wumva cha wumva nko kugura ama machine, kugura ama micro, kugura ama bafre, kugura ibiki, ivyo byose usanga bisaba amahera menshi cyane. Kuvuga rero ko muziki w'u Burundi ata amafaranga arimwo, ahenshi usanga ari kwihenda. Ahubwo ikintu nyamukuru je nkunze kubona, mbega abo baririmbyi bobo ibintu vyabo babidandaza gute? Ibintu vyabo babidandaza gute nico kintu hanini bakwiye kwigako. Uko badandaza imiziki, uko bakora, uko bigurisha, iyo mvuze kwigurisha uko bi branding abonye n'ubwabo, mbega biyerekana gute? Barafise abafasha kugira ngo bashobore kuronka amasoko atandukanye y'ama publicity, kuko akenshi muri ririmbya benshi usanga kuba brand ambassador nk'akarorero nka Sadbi, kuba yabaye brand ambassador wa 1xbet mu Burundi si ikintu cyoroshye cyane. Iba ari kontra iza gutuma ibikorwa byo muri ririmbyi bitera imbere, kuko bamuha amafaranga menshi, abari karabamamariza ibikorwa byabo, abari karatuma bimenyekana. Nongera ngira ko ndabibutsa abantu mukeneye kwamamaza ibintu byanyu, nimero muri description iriyo ikora hose, appel na WhatsApp, imboga dukoresha murazibona zose zirimwo, muturondere dushobore kubafasha kwamamaza ibintu byanyu. Kuko izi video do posting umunsi kuyundi zirabwa na benshi, muzere tubamamarize ako karagaciyemwo. Hanyuma ngiye kubandaniriza kuri Satbi nawe afise ikintu gituma twemera neza ko umuziki w'u Burundi uriha. Agence daraza amatike y'indege murabizi nayo bari mitayi ikomeye cyane. Satbi uyu munsi ni brand ambassador wa 1xbet mu Burundi. Ijya Contra bayisinye n'amafaranga bamuha. Ayo mafaranga bamuha bituma umuririmbyi ashobora kwibeshaho. Bakiri ku murabizi, bakiri ku
Kiriku afise nawe kandi agence de voyage yamamariza. Afise agence de voyage yamamariza. Nawe urumva ayo mafaranga bayamuhaye bituma aronka amafaranga. So ikintu rero gikwiye kuhaba rimwe na rimwe ku ruhande rw'iwanje abaririmbyi mbega timu zabo ziba zimeze gute, ni bande bakorana, barafise abafasha kugira ngo ibintu byabo bashobore gutuma brand zabo ziduga cyane, zidandazwa canke zironka ibyo gukora. Kuko ahanini yadushizemo n'ikintu cy'amakonseri naco ni ikintu gitegurwa, ariko akenshi mu Burundi biteramo bitegurwa bari bikeya. Ayo namwe muyo nashaka kubashikiriza, ariko kandi ndabibutsa abantu muri Canada, Edmonton, Kigingi, bantu b'Imana, Kigingi imbavu mwegeranye, mwegere, turabizi murarushe. Yes, hanyuma rero bagore namwe bagabo, misore namwe nkumi, gwaruka namwe miyabaga, KIGINGI, abantu mukunda gutwenga, abantu mukeneye kuruhuka, ndavuga aba diaspora ariko bari muri Canada. Mu gisagara ca Edmonton ni kwigenekerezo rya 21 ku kwezi kw'icumi nyene. Mu gisagara ca Montreal ni tariki 28 z'uko kw'icumi nyene. Mu kwezi kw'icumi na rimwe itariki 4 abantu muri Quebec. KIGINGI ari muri Canada. Please turabasabye munze muri benshi. Ibyo bisagara byose maze kubabwira. Hari n'ikindi muri Ottawa ni tariki 11 z'ukwezi kw'icumi na rimwe nyene. Aho hose ni kugira ngo mumushigikire KIGINGI, mwitabe kugira ngo mushobore kwitabira iki giteramo, mushobore kumushigikira KIGINGI. KIGINGI amaze gukora byinshi muri comedy ndundi. Muri comedy ndundi KIGINGI amaze gukora byinshi. Ni numwe mu ba comedian b'abarundi bafise experience nini cyane, ko KIGINGI niwe muntu amaze no gusohoka igihugu cyane kandi kenshi. Kuri ubwo rero izo experience zo zituma KIGINGI abo muntu w'intagereranywa mu Burundi, mu bantu batwenza, bakora umwuga wo gutwenza. Hari n'abandi benshi, hariho ba Mutima, hariho ba Gasore, hariho bande n'abande, ni benshi cyane. Kuko kuva uyu munsi nkuko mubibona ngiye kuzanda gukora ibiganiro mu buryo bw'amashusho, kandi abo bose niko ndababwira mugiye kuza murababona batari bake. Ihangiro mfise nuko mpereza ijambo abo bose bagifuza, abo bose bafise impano, umenye ko talent yawe iba passion. Kuri YouTube channel yanje Fulgence Mika, kuri brand ya Mika TV, ibintu bigiye kuzoza birakurikizwa rwose n'impano y'umuntu. Mbega naka ibintu akora bimari ikibano. Kuri ubwo rero ndabasaba kunshigikira, gukomeza gukora subscribe abatarabikora, gusangiza abantu kugira ngo video dukora zishike kure, maze dukomeze kubana gatano kuri kagenzi kako. Kurundi ruhande tuje kuri Olegue. Bosi mtoto yatunyoteje vyatara, ariko amatwi ansumira. Olegue umwanya n'umwanya ashobora kuduha indirimbo, kandi amaze n'iminsi ariko aratembera, bigaragara ko n'indirimbo ziwe zitarataka novera, ziracakunzwe cyane. Numwe mu bantu bakora indirimbo zikaba hit cyane ni Olegue. Kurundi ruhande kandi ntabarambiye, ngena ndababwira bimwe kugira ngo mugende mubimenya, kuko ni byinshi tuba dufise byo kuganira. Umwanya n'umwanya ngiye kuza ndabaha n'ibiganiro jewe nikoreye by'ubusesanguzi, ariko nabanje gutohoza neza kuko murabizi bisaba kwitonda ukarondera, hanyuma ugahereza abantu ikintu kimeze neza gitunganye, gishobora no kubafasha cyangwa ikabafasha kuronka amakuru runaka. Ntabarambiye kandi ni kurundi ruhande D1 nyuma yo gukwiza aba abone 100,000 kuri YouTube channel yiwe, ubu uye abemerera cyane ko kugira ngo ashimire abo bose bagiye cyo bakora kugira ngo ashobore kubaronka, agiye kugerageza ibishoboka byose maze abahe indirimbo ibaha umunezero. Indirimbo imeze neza cyane, reka tuyitege, ariko tubandanya kandi no kubashigikira mugenda kuri channel ya D1, kandi mukomeze gukora subscribe. Ndabutse ko kandi na Big Fizzo naho nakibagiye. Big Fizzo nawe nyuma yo kwiza umiliyoni w'ama views
hariko harabivuga ibintu cyane byinshi hirya no hino ngo Big Fizzo. No guys, buriya hari byinshi byabaye, ariko 1 million views mu gihe gito twese turazi ico bisaba, turazi inguvu bisaba, ariko kandi na Big Fizzo rimwe na rimwe usanga izo nguvu bisaba atazihawe kugira ngo nawe ashobore kugira uwo mwanya muto, ashobore gukwiza izo views muri ako kanya gato nkuko abandi babikora. Ariko rero tumukeze cyane kuba nawe yarinjiye mu muryango wa Mil Gang, ako kazanywe na Satellite Satbi. Kamil Gang niwe akazanye, urumva imaze kwiza 1 million views. Ni benshi bamaze kuzikwiza, turaja kuri Satbi, tuje kuri ba Dramati, tuje kuri ba Kiliku, tuje kuri bande n'abandi benshi, Double J, hariho n'uyundi Chris MB, hariho n'abandi, ni benshi cyane. Uburundi busigaye bufise abaririmbyi benshi bamaze kwiza 1 million views kuri YouTube. Gasigara akantu gatoyi cyane, ariko bisaba n'inguvu, bisaba no gukora, bisaba no kugira gute ugakomeza cyane. Kurundi ruhande ni Monia Fleur, nyuma yo gukorana indirimbo na Big Fizzo. Uyu dada na yeye nawe nyene mu mwitege. Sinzi ko nawe tuzomwita Mil Gang, sinzi nemara kuba kwiza, ariko turabona ko indirimbo yo iriko irakundwa cyane. Nimwe mu ndirimbo zikunzwe cyane mu gihugu cy'u Burundi, nimwe mu ndirimbo ziriko zirahabwa ikibanza gikomeye cyane kuko iriko irakundwa na bose. Iriko irakundwa na bose. Abadasiga vumbi ya Kongo bose barayikunze. Akantu rero ka vumbi ya Kongo kariko karabice bigacika ku bwiyi ndirimbo. Nimwe mu ndirimbo nemeza neza ko zatumye Superman ya Big Fizzo nayo bica byoroha niko ganega kugira ngo ishobore gukwiza the 1 million views nkuko byaraye bibaye. Nyuma y'urubanza rwa Edison yahoze hari n'ibindi byinshi biriko biravugwa, ati mbega nindagiye gukurikira Landry Promoter, ati nawe keneye kurongora, ati raba nawe kuri by'abandi bakoze nuko, ariko nahawe gucagura mwese amenya ukuntu gahunda ziba zipanze, nawe niwe uzomenya umurongo wawe, ariko igihe cyose bizobera nawe tukwipfurize ibihe byiza. Hari benshi badutanguriye muri aka kazi, ariko nabo bakwiye kuraba ibintu bimwe bakosora, kubera ko akenshi cyane muri kino gihugu cy'u Burundi ku kintu bijanye na promotion, umuntu runaki yafise impano usanga hariho ibintu usanga kanini yabigoye. Sinzi cyo babikura ko bamwe na bamwe, ariko hari ababikora neza n'ababikora nabi. Hari n'abandi babikora ku bw'inyungu zitandukanye, n'abandi babikora ku bw'inyungu nziza. Nambe urumva muri market uvuze inyungu, hari abashigikira ibi, abashigikira biriya. Urumva ni byinshi bikorwa, niko turabidondagura. Ariko kandi icyo no basaba nuko mwokomeza kudushigikira, ibikorwa bigiye kuza bimeze neza. Ngiye kugira kuraje kugira ngo nshobore kubashikiriza byinshi. Ni benshi batanzi, ni benshi batarambona kuri kamera, ariko kandi si kenshi nzokwama ndiko ndagaragara, ariko iyo mfise umutumire sinzogaragara. Ariko mu gihe ndiko ndakora ivyanje ntekanye, nzoba ndi live on your screens. Nzoze mura dushigikira, mukomeze gusangiza abandi, maze mukomeze kubana nanje gatane kuri gagenzi kako. Amakuru ni menshi cyane, ayo niyo nari nshatse ko tuyaga ko muri aka kanya, ariko yamara ntihagire umuntu asubira kuvuga yuko umuziki w'u Burundi utarimwo amafaranga. Amafaranga arahari, ahubwo ikintu kibuze n'ubumwe. Kandi mumenye ko muri business nta rukundo, muri business habaye ubumwe. Urukundo rubayemwo muca muhomba, kubera ko ikijama cy'akazi. Ikintu kiba muri business n'ubumwe, partnership, gufatanya kugira ngo mushobore gushika kure. Hatabayeho partnership ntimushobora gutera imbere. Ariko mugiye mu by'urukundo naho usanga ari kibazo. Ikintu cy'ubugenzi cyane, ariko usanga cy'akazi, kijama cy'akazi, ahubwo habaho ugufatanya, ubumwe, kubona mushigina mukavuga ati naka kweri muri business ibi bintu bimeze kunuku uwo muhinzi impanuro yogenda uku, wogira uku. Ibi bintu abarundi murakwiye murabikorera ko cyane. Ikindi kintu ntogenda ntavuze, abantu b'abarundi kenshi murakwiye kwiga kubahana, kumenya nimba nakakora iki ndabimwubahire, kumbure nabona anyerenda mu hanure ati bro hano hantu byagenze nabigira ukuntu kugira ngo nawe ashobore kwikosora ibintu bikomeze kugenda neza. So ladies and gentlemen, ndabashimira cyane mwe twabanye, ndabasaba gukora subscribe mu mutarabikora, maze dukomeze kubana gatanu kuri gagenzi kako. Video nki yishirako uyibone, hanyuma abantu mwamamaza, abantu mufise uwo mukora, abantu mufise impano,
mundondere ndabahe platform mushobore kuvuga ibyanyu byose. Abantu mukeneye guhanura abantu runaka mundondere, nimero muri description irahari kugira ngo rushobore gukorana maze ibintu bigende neza. Iyi video nayikoze mfise kuri topic y'ibintu bijanye n'amafaranga, ariko amafaranga muziki y'Uburundi arahari. Ahubwo ikibazo ni team yawe mukorana imeze gute, team yawe mukorana imeze gute. Mwakoze cyane, ciao ciao, Imana ibahezagire, peace out.